Ndakuramukije amahoro y'uhoraho abane nawe, kandi ndizera neza yuko ibyo uriko urakora biriko biragenda neza. Ndizera neza yuko ibyo uriko urakora biriko biragenda uko wifuza. Hanyuma nkaba ndaguhaye ikaze, nongera ndagushimira ko wifatanije natwe. Tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane, ku kintu gihambaye abantu usanga turiko turakora ariko ugasanga by'ukuri ntituzi. Ikibazo kiragira kiti: mbega ushize umutima wawe kuki? Mbega ushize ubwenge bwawe kuki mu byo uri kurakora canke mu buzima bwawe wamamwo imisi yose? Jewe ni Jeff Habyarimana. Reka umpe kano kanya kawe gatoyi kugira ngo dushobore kuganira. Ntugende, ugumane nanje. Ndagushimiye cyane kutagiye, ndagushimiye cyane kucigumana nanje kugira ngo wumvirize kino kiganiro, aho twama tuvuga ku mafaranga, aho twama tuvuga kuri business, aho twama tuvuga ku vyiyumviro, aho twama tuvuga ku kintu cyose gishobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika ku iterambere. Let's go. Umutima wawe uwushize kuki? Mbega ubwenge bwawe uwushize kuki mu buzima bwawe? Wombaza ati mbega ni kubera iki ubajije ico kibazo? Mbega ni kubera iki uyu muntu abajije gutyo? Ni kubera jewe nizera neza yuko ikintu umuntu afise ku mutima canke ikintu umuntu yashize ku bwenge bwiwe, uko bigenda kose gitebe gitebuke ico kintu kirimaterializa kigashika mu buzima bwiwe. Okay, reka no musi twihe uburorero kugira ngo dushobore gutahurana neza muri kino kiganiro. No musi abantu benshi batandukanye usanga bashize umutima wabo canke ivyiyumviro vyabo usanga babishize ku bintu bitandukanye. Reka twihe akarorero gatoyi nko ku bintu vyama bishika ngaha muri Afrika iwacu, aho usanga ugwaruka vy'ukuri gwifuza ikintu ariko ugasanga ico kintu gwifuza umutima wabo canke ivyiyumviro vyabo siyo biba biri. Uno munsi reka mvuge yuko nta muntu n'umwe atifuza ivyiza mu buzima bwiwe, nta muntu n'umwe atifuza iterambere mu buzima bwiwe. None umutima wacu vy'ukuri werekeje ku iterambere? Umutima wacu utera vy'ukuri wumva yuko ushaka gushika kuri rya terambere twifuza? Mbega umutima wacu utera utwibutsa vya bindi dukeneye gukora, vya bindi dukeneye gukora kugira ngo dushobore gushika kuri rya terambere tuba twifuza, gushika kuri bwa buzima tuba twifuza? Kuko hariho abantu benshi usanga televiziyo n'umwigisha akomeye cyane gose, kuko mu bisanzwe nk'abanyafrika turakunda cyane kuraba televiziyo. Nama ndabivuga yuko televiziyo atari ikintu cyo kwigira ko ciza, naho tubikora ugasanga umuntu yayiravye igihe ataba afise icyo aba ariko arakora, cyangwa ugasanga naho ikintu yarafise icyo akora mugabo ugasanga icyo yari ariko arakora ntacitayeho, agiye kuraba televiziyo. Rero ugasanga televiziyo yatwigishije ibintu canke twabibonye ko abantu bateye imbere, twabibonye ko amamodoka meza, twabibonye ko ibintu bihambaye, ibintu vy'ubwenge busize. Hanyuma rero natwe mu mutima iwacu canke muri vya vyifuzo vyacu tugaca dusanga twavugishije umunwa wacu, tukavuga tuti najewe ndifuza gushika kuri buriya buzima, najewe ndifuza gushika kuri kiriya kintu. Bisugumwe n'umunwa gusa w'iwacu, ariko hariya mu mutima no mu vyiyumviro ugasanga vy'ukuri ntabiriyo. Kuko je ndi umuntu yizera yuko ikintu umuntu wese yifuza mu buzima bwiwe, ahantu hose umuntu yifuza gushika mu buzima bwiwe, nta na hamwe umwana w'umuntu atoshobora gushika. Kuko uno munsi turabona abantu bashobora kuba bageze muri kazoza, muri future. Okay, bageze muri future, bamaze gukora n'ibintu byo muri future twumva ngo ni technologie du futur, muramaze kuvyumva. Okay, kandi ivyo vyose vyiyumviriwe n'abana b'abantu, ivyo byose byatwawe mu mutima n'abana b'abantu bari bashaka kubishikako.
rero uno munsi agasanga wifuza gushika ahantu ukaba ubivuga ku munwa gusa mugabo ugasanga mu mutima nta biriyo, ivyo bintu sinibaza yuko by'ukuri ushobora kubishikako. Ikindi naco ni ivyiyumviro vyawe mbega biri alinye canke bitondetse kuri hahandi wifuza gushika by'ukuri, kuko urashobora gusanga ugwaruka rwo muri no misi ushobora kugura amamega kuri telefone yawe cyangwa ushobora kugura ama MBs sinzi uko muyita, okay, ukagura amamega yawe ukagenda muri boutique ukagura amamega yawe, okay, kandi ni vyiza cyane yuko uja kuri internet kugira ngo ushobore kuronka amakuru atandukanye, ariko oriye yo kugenda kurondera ya makuru meza yoshobora kugufasha mu buzima bwawe, ugasanga vya bindi vyose bibi vyandagutakiye, ugasanga pornography, ugasanga amafilme y'urukorasoni, ugasanga uri kuraraba aba millionaire bashobora kuba bariko barikinira agapira, ugasanga uri kuraraba ibintu ataco bimaze, uri kuraraba abandi bantu bagiye muri voyage kuri Instagram, ugasanga uri kuri TikTok uri kuraraba ama live y'ibintu ataco bimaze, ugasanga ya mamega yawe yose araheze, ariko atakintu na kimwe twovuga yuko ari ikintu cy'ubwenge canke coba cagufashije mu buzima bwawe ayo mamega yigeze agufasha, ugasanga yose araheze, ariko atakintu na kimwe yigeze agufasha mu buzima bwawe, atakintu na kimwe, ata valeur ajoute twovuga yuko ni cya kintu nshobora kwiyigisha mu buzima bw'iwanje, ni cya kintu nshobora kurabira ko mu buzima bw'iwanje kugira ngo gishobore kumufasha. Ugasanga vy'ukuri yama MBs yawe, yama franga yawe, ugasanga n'uruhombo gusa, ugasanga nta na kimwe vyigeze bigufasha mu buzima bwawe. Ariko reka tugaruke gatoye aho amajambo wamuratura mu kanwa kawe, wama uvuga yuko ushaka iterambere, wama uvuga yuko ushaka gutesa, ushaka kuba umuntu akomeye cyane, ushaka kugira amafaranga nkasumbana ya Bill Gates imbere, okay, ariko ugasanga ibikorwa byawe, kuko ibikorwa mu misanzu kugira ngo umuntu ashobore kubikora biba bivuye mu vyiyumviro vyiwe, hajya ikintu cyose uzohora ukora, hajya ntuzokwibaze yuko kiba kije uko nyene, ariko kiba cyavuye mu mutwe, kiba cyavuye mu vyiyumviro. Hari igihe ushobora kugikora wari umaze iminsi uri kuraciyumvira yuko ugikora, hanyuma ugaca ugikora. Nico gituma mvuga yuko abantu benshi ushobora gusanga bari muri ivyo bintu, bari kuvuga ati shaka gutera imbere, shaka kuduga, shaka kugira gute, ariko ugasanga mu mutima wiwe no mu vyiyumviro vyiwe nta biriyo, kuko kubisanzwe ivyo twategezwa kuvuga n'ivyo twategezwa kuba twiyumvamwo, n'ivyo twategezwa kuba turiko turiyumvira, ivyo bintu byose bitatu vyategerezwa kuba biri kumwe kugira ngo by'ukuri vya bindi twifuza mu buzima bwacu bishobore kubimaterializa canke bishobore kwiyerekana, bishobore kwimanifesta kugira ngo bishobore guseruka. Ariko rwaruka rurasamaye, rushize umutima wago kuri ya porno, rushize umutima wago kukuraba amasanamu y'ibiterasoni, rusize umutima wago kuri masturbation, ugasanga masturbation yarabaye kurya k'urumogi, ugasanga nta joro na rimwe rishobora kurengana atabikoze, kuko yabishize ku umutima wiwe ududubiza kuri icyo kintu, ugasanga nta joro na rimwe rirengana atagize masturbation, cyangwa ugasanga akundanye n'ubukobwa 15 nibwo yashize ku mutima, cyangwa ugasanga ariko ariga, aha muri Afrika tukunda kubibona, yashize ku mutima yuko azokora mu biro kanaka, hanyuma aca yora ibihera, hanyuma aca aryoherwa, ashashikira ubuzima buryoshe, bwa buzima yifuza. Urumva umuntu akagira ivyumviro vya gutyo, ivyumviro bipfuye, ivyumviro bimeze nabi, hanyuma none ndakubaza
ufise ivyiyumviro bipfuye, ufise ivyiyumviro bimeze nabi mu buzima bwawe. None wifuza ngo ivyiza bizoze mu buzima bwawe bigenze gutega monami. Mugenzi wanje nkunda ndiko ndahanura, mugenzi wanje ndiko ndabwira, ushaka ivyiza bizoze mu buzima bwawe bigenze gute? Ahubwo reka ndakubwire, ivyo vyiza uzoba wifuza mu buzima bwawe bizoguhunga, biguhunge uje mu magorwa. Urumva? Ariko hariho abantu dushaka kwibaza ngo ntibari mu magorwa, ariko bari mu magorwa. Ukamubona afite imodoka nziza, yambaye neza, asa neza, mota neza. Urumva? Afite umubonekano mwiza, ariko ugasanga wa muntu w'indani w'umutima, wa muntu wo mu bwenge, ugasanga n'umuntu yiberenga ariko yaraboze, yamaze gupfa. Ariko umuntu gupfa si ukumutwara hariya ku kaburi gusa ukamuhamba imwe muzamuhezemo. No, oya. Hariho ugwaruka rumaze imyaka 25 rwamaze gupfa kera. Turafise abakobwa bafise imyaka 17 bapfuye kuva kera, ariko kiriya kibiribiri ciwe bazohamba kumbura ikibiribiri ciwe muko inkwe muzimuhezemwo akwije nk'imyaka 80, ariko yapfuye ku myaka 17, yapfuye ku myaka 20, yapfuye ku myaka 25, yapfuye ku myaka 30, yarapfuye. Urumva no kuvuga yuko ubuzima bwose abazoba ariko arabaho muri iyo minsi azoba ariko arabaho nk'umupfu, azoba ariko arabaho nk'umupfu. Ibi ndiko ndavuga, ndagusavye uvyiyumvire ko, ufate agasegonde gakeyi uvyiyumvire ko. Ibiganiro vyanje n'ukuri ni ibiganiro bigoye, ni ibiganiro abantu benshi bama banyandikiye bakambwiye ko bigoye, ariko nuko nyene umuti burya uvura ingwara kenshi ntiwamusosa, ntiwamuryosha cyane. Ariko ugasanga iyo umuntu nkagwaye malaria yanyoye umubirizi murazi yuko ari umuti urura cyane gose, ariko n'umuti nizeye neza yuko uvura cyane. Yanyoye igicuncu, okay, ni bake bakizi igicuncu canke umubirizi, arakira malaria yose ikamuheramo, agakira kamererwa neza. Rero ni vyiza natwe ko tuza turavugana, ni vyiza ko tuza turavugana kugira ngo tuvugane nyene bikomeye canke bigoye, kugira ngo nitwashika muri situation ishobora kutugora canke nitwashika muri situation nk'ibi ndiko ndavuga, tumenye ukuntu dushobora kwitwara kugira ngo dushobore gushika kuri vya bindi twifuza, kugira ngo dushobore gushika kuri vya bindi twifuza, kugira ngo dushobore gushika kwiterambere. Rero wamaze kuvyumva, agasanga vy'ukuri wifuza yuko woshobora gushika kwiterambere, tondeke, ushire ku rutonde ivyiyumviro vyawe, nutondeke ibivuye ku mutima iwawe, nutondeke ivyo uvuga aba ari byo biri ku mutima wawe, aba ari byo biri mu vyiyumviro vyawe. Gutyo nta nkeka ushobora gushika kwiterambere atakabuza, atakintu na kimwe gishobora kukubuza. Rero nkaba ndagushimiye kubona wakurikiranye kino kiganiro. Nticari ikiganiro kigufi, cyavuye kiba kirekire, kuko urumva iyo umuntu aba ariko aravuga ikiganiro urashobora kuba wanateguye ibyo uba wateguye, ariko ukaba inspiré mu nyuma ugasanga wavuze n'ibindi bintu bikomeye mbere gusumba na bimwe ushobora kuba wari wateguye. Rero nanje niko byangendeye muri kino kiganiro, nabaye inspiré cyane kuko nishize mu kibanza canke numvise umengo ndi connecte nawe uri kuranyumviriza, ndi connecte nawe kugira ngo ndakubwire bino bintu, kugira ngo ndabikubwire nyene nk'umuntu ariko arabikubwira, kugira ngo ndongenda guhe n'uturorero dushobora kugufasha, kugira ngo vy'ukuri bishobore kugufasha neza, gishobore kukubera nk'umuti washobora kugufasha mu buzima bwawe canke mu byo uri kuracamwo, kugira ngo vy'ukuri ushobore gushika kwiterambere ryawe. So God bless you. Let me see you in the next video. Thank you.